Ndabaramukije n'ubundi inshuti zanje bakunzi bunkurikira kw'ishene ya YouTube Daniel Mugisha nkuko nabemereye rero uyu munsi tugarutse mu kiganiro aho turabira hamwe ubuhemu bukorwa n'abagore bagiye mu bihugu vy'Abarabu bagahemukira abagabo basize mu Burundi. Ibi nabibemereye mu gice ca mbere cahezeho turiko turavuga ku bagabo bahemukira abagore. Nta mwana n'ikinono rero uyu munsi tugomba turabire hamwe tunakebure abagore baja muri Arabia Saudite bagerayo bagaca babona ko batagikwiranye n'abagabo babo basize mu Burundi hanyuma bagaca batorana n'abandi bagabo buri abo bagiye bazinanye canke batoranye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi internet. Umwe mu bari mu bihugu vy'Abarabu n'uyu turi kumwe nifuje ko nubwo yama abibwira yongera kubibwira kandi hanyuma tuduge ido n'ido nawe nimba ufise ico ugomba kutubwira canke intahe canke ubuhamya udusangiza WhatsApp ni guteranya 358 46 48 31 ni iwanje aho unyandikiye duce tugusangira ikiganiro mu buryo ugaragara canke utagaragara gusa tugatanga ubutumwa kugira ngo dukebure. Intumbero yacu ni gukebura bene wacu na bashiki bacu. Ikaze mutumire wacu we dukunda gusangira ibiganiro kandi kwanza ni n'umutumire w'uri musangwa ngaha ko turakunda gusangira ibiganiro cane. Ikaze na karibu ariko hari abatakuzi kumbura abanyiganiro bwa mbere nabibwira. Murakoze cyane ndibaza ko nasubira kuyivuga izina. Yivuga nyene. Mm. Eh, Eh, nitwa Shimirimana Riziki nk'uko mumenyereye ndi mu bihugu by'Abarabu. Mwarahetse agiye. Shimirimana Riziki. Mwebwe mukiri mu Burundi ingo ziba zimeze neza ariko mwagera mu vy'Abarabu ingo zigasambuka biva kuki? Ico kibazo kumengo kiragoye. Mm. Ngo tukiri mu Burundi ingo zacu ziba zimeze neza. Ziba zubakitse. Tugeze mu Barabu ingo zacu zigasambuka. Ndababeshe. Kubera cengira bahindurwa n'ibihe kuko burya wavuye mu Burundi umwami wawe ari umwami wawe. Iyo mvuze umwami ngira murumva uwo ariwe, ni wa mugabo uba waremeye imbere y'abantu, imbere y'Imana nyene n'uwo nyene. Ko aba ari ikosa aba ari uwo nyene. Rero nibaza ko urinze uhindurwa n'ivyo bihe ugaca usa ikinubi kigaca vyanka, atari imvo zivuye ku mugabo. Vyumve neza, atari imvo zivuye ku mugabo. Wovuga ati rero nimvo ziva ku bagabo kenshi Kenshi je ntibaza ko ari imvo ziba zivuye ku bagabo kuko canke gake. kenshi none ntuzi ijambo ry'Imana ritubwira ngo abagore turi imbombo, kandi umugore ashobora kubaho neza kubera umugabo wiwe. Mu gihe ari imbombo hariho uwukomeye hambavu yiwe ashobora kumuramira mu bihe bigoye. Biratahuritse. Yego ndavyumva. Rero abagabo barashobora kubaza ati none izo mvo zituva ku gute? Iyo umukenyezi ari ino canke akaba ari no mu Burundi, dufate naho aba ari ariho dukunda kugira ingorane cane. Reka tuvuge ngaho cane cane. Naho muba muri kumwe bisaba ko aronka ikiyago c'umushingantahe wiwe. Iyo atakirose akihenda akagenda hariya ku buzi butandukanye no mu Burundi akaronka ikindi kiyago kiruta co mu rugo. Benshi kubera ari imbombovu bataba banashikamye bikwiye uca usanga yatwawe n'ivyo. Rero n'abagabo baze bararaba, baze baraba hafi, baratuba hafi
nanje ndivuga kubera ndi ino, mm, se baratuba hafi cane cane mu kutuyagisha, nyene mu kutubwira vya bintu nyene bituryohera. imitoma. Eh, Mm, nyene akakubwira ko uri mwiza, atabikubwiye abandi bakabikubwira urumva ucumva ko umengo abamuruta, hariho abamuruta. ego. Kubera turi imbombovu nyene uca usanga abagabo bakwiye kwama bari, mbega yemwe novuga gute, bari responsable yo kwama bavuga ati umugore wanje biguma vyoroha nibura gatatu ku munsi ndamuyagisha. Mm, Kurya natwe dushobora kuyagisha abagabo, erega hariho n'umugabo ushaka kuyagisha akakwimika iyagohewe. mhm, Ego nivyo abagore hari igihe nyene usanga twagiye, mugabo n'umugabo urashaka kumwandikira, dufate ukamwandikira nk'uyu munsi, mm, ukabona ko ari ku murongo ntagusubize, mm. nawe ejo ugaca uronka umuntu akwandikira akaguteramisha, ariko vy'ukuri ngaho woba uhemutse. Ziko ngaha hano n'abagabo bariko baravyumva. Uvuga ati akenshi biravana n'abagabo batitaho abagore. Kino Mm, nanjye ndashaka kugiha pointe zikeya nubwo atari nyinshi. Ubundi mm, inshingano z'umugabo ni kwitaho umukenyezi nk'uko twabibonye, ariko niyo tutari kubibona ngaha birazwi yuko burya inkware irara mu ishamba kabiri ngo igacika ijeri. mm, Kandi iyo umugore ari hanze agatangira kuronka abantu bamubwira ibintu utigeze umubwira vya ndagukunda wamana vyumvise mwe mu nkurikira sije ndabivuze binavuze uri muri Arabiya ati buriya rero ugiye wibereye ngaho ukumva umuntu avuga ati narapfuye kubera wewe sinsinzira ati nukuri sintora agatiro wambara agapira ngo yo ako gapira ni keza disi watwenga ngo mbega akanyinyi urumva ivyo bintu murumva ko babikeneye. Shimirimana Riziki ati ibyo nivyo bintu bituma kenshi usanga hariho abandi bantu bashobora kuvuga ibyo utavuga bagutwaye umugore. Hano vraiment nanje ndashobora kubivuga ko ivyo nabihaye ikibanza atari gitoya. Ati ushobora gutelefona umugabo ntakwitabe ukamara iminsi ibiri umwandikira yandika bitesa gusa ariko abandi bakaza baguteramisha. Aho rero babasha ni wa mugani ati ugusumbya iki agutwara iki urumva ko ashobora gusumbya ikiyago aragutwara nyene ntuzenya yawe. Ibyo birumvikana. Hano rero je ariko siko ndabibona mfise ukundi kuntu ndabibona rimwe na rimwe kenshi abagore bagera mu bihugu by'Abarabu bagerayo bafise ubuzima atari bwiza bavuye mu Burundi kuko ufise ntiyojayo bagerayo ubuzima buca buhinduka bukaba bwiza. Hano ndaza kwirengagiza kumbure ko bishobora kuva ku mugabo kuko icyo kiganiro naragikoze ariko kumbure tuzobigaruka ko duhuze byose. Rero bamaze kugera mu bihugu by'Abarabu baca basanga abagabo hariho ukuntu ababaze mu Burundi hariho ukuntu batagikwiranye. Umugore agiye muri Arabiya agezeyo atangiye kurya ka gakoko hari inkoko zivyibusha abantu cane inkoko abantu zimwe zikura umwanya mutoya nizo ibihugu vyo hanze usanga barya inkoko akayifungura agapiga kw'icapati ciza agafungura neza mu mezi abiri ni ukuri ntibigorana usanga atangiye kuyagayaga igisusu asigara aterera hariya kuburyo umuraba aho wamubonye ukamuyoberwa bati urya ni Riziki wa wundi nzi umwe yahora angana gutya ubu niba asigaye afise igisusu kingana gutya eh iragutwenga ibintu bwira n'ukuri umugore yaba n'igisusu kigeze hariya agatangira kubona telefone zimwe mwene izi bati sikafise Android canke iPhone bati canke yabona yuko wa mugabo wewe badakwiranye. Iruhande yo kuronka ya mitoma twumva Riziki yatubwiye hariho parose telefone Android
aganirako n'abantu bagatangira kumuha ya mitoma, agaca atangira kubona aganira n'abantu batigeze baganira mu buzima bwiwe, ya mitoma akayihabwa n'abantu bize, bimwe Riziki atubariye ariko abihabwa n'abantu abona baramurengeye, n'ivyo biramutwara. Ariko rero aha jewe igituma navuze ko tudahuza neza ni kubera ko jewe nza uko ndabizana siko babizanye, kuko nubwo baza bagakora ivyo bintu ntibabikora kubera urukundo. Uwo mugabo yiyigiye amashuri yiwe ari no kuri kaminuza, ntatinya kukuvugisha akubwira ati uri mwiza ntakubonye nopfa, tisisinzira hewe uri gitangaza, ati mbega kare hose warihe? Imana iranyegeza abantu, Imana rero irakunyegeje wewe umuntu nkawe. Nanje novyiga nkabishobora vya bintu ahubwo ndumva nayatahe. Ati utwenze usa na Bikira Mariya, ati utwenze izuba riraka, ati yo urumva imitoma ukumva kuri mwiza kurenga ukuri. Ariko by'ukuri nubwo burya umuntu azavuga ivyo bintu ntugire ngo hajya abagukunda kubera ko uri muri Arabiya. Hariho John nshingiye ntambwira ati je hari umuntu twaba duhura twaba tubana na yambo ntiyayimpa, timugo narageze mu vy'Abarabu atangira kumbwira ngo yo ngo kumbe ngo bwa wundi ngo abantu barabeze ntibimenye ngo kumbe ngo yari wewe ngo ubu niwe nkibona ko uri mwiza. Urumva ambonye ko ndi mwiza ko nageze muri Arabiya. Ariko se wari hehe n'ukuri? Ati ndakwemereye kugira umugore. Atangira kuntereta, atangira kuntongoza, ati mugabo jewe ubona uriko aramuhinyura rero naciye mbona impamvu ni vya bindi nyene bamuvuga vy'uko baduhiga ko amafaranga. Rero uzobibonera mumara igihe muganira agatangira gutura udushida, keneye amafaranga, shaka telefone, mfasha iki, buke mukazogera no ku maproje manini aho na parcelle uyigura ukayimwandikako, mukazogeraho akwankisha umugabo wawe, kuko nitwasangaho wa mugabo wawe ataguha umwanya nk'uwa wundi aguha, ibara rizoba riguye, kuko urumva ya mitoma iragutwara wongere utwarwe n'uguhenda usange n'ubwo warutaye. Aha rero ndahakundana abagore kubera iki mwambara ibirato bibarenga. Nimba ugiye ukagerayo muri Arabiya kubera iki uca utangira kwisumbukuruza, bakubaza ngo none ngo gute burya mugabo ngo ntazi gutanga keya, vraiment muje naramuretse ntazi gutanga keya, uzabumva ngo twarahukanye. Ntimwahukanye he ko mwanasezeranye? Mwahukanye ko mutavugana gusa ngo je navuye mu Burundi ngo twarahebanye, kandi ntimwahebanye, muhebanye kuri muri Arabiya. Ngo urafise umugabo ngo ya ufise uwo dukundana ngo ari hehe? Ngo ari kuri kaminuza. Tiwe ufise amashuri angahe? Ngo 3. Usanga atazi no kwandika izina ryiwe, gitangaje. Urwa rurato rero aho ni cya gihe wambara nimero 6 ugaca wambara ururato rw'inimero 10 ugatambuka ikirenge kigira gutya kigira gutya. Urumva ijambo ryatatahuye. Abagore rero bakunda guhemukira abagabo nka majorite, usanga nabo baca bahura n'ingorane zo guhendwa nabo bakurikiye bataye abambere. Ibi sinzi ko uvyumva. Byiza rero mwe bagore mworeka guhemukira abagabo banyu, kuko nubwo abagabo batabitaho kubera ko ariko baremwe, hari abantu usanga twe twivukira ruguru tutazi no gutanga imitoma. Urumva ugasanga twivukira ari Icendajuru, abandi twivukira nka je nivukira Ingozi mu Kanyaru. Ni abantu bazi Akanyaru yo pari ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi n'ahantu basha niyo no guhinga imitoma sinzi ntavyo nomenya. Nta mitoma naje nzi gutanga kumbona. Utu ndiko ndavuga ko turi mu kiganiro nyene mvuga ngo narapfuye rwose sinzira ntakubonye, bihereye hanyene nanje n'uwi wanje ntavyo nzi kumubwira ivyo bintu. Urumva rero yuko nimba mubona abaha imitoma mugaca muduheba turagowe. Mukurikira imitoma aha mu by'ukuri. Naguteye umwanya munini ariko nagomba nawe ndakumburira gufata ijambo. Ubwira iki abagore baza bakashika muri Arabia Saudite bagaca baheba abagabo? Kumbure nubwo nyine wumva wavuze ku ruhara rw'abagabo ko hari igihe bahemuka bigatuma
abagore babahe bakora ko batabitayeho, ariko nawe nshaka byibuze, nawe urabizi ko bibaho, ubwira iki nk'impanuro, bokora iki kugira ntibibe, bokwihangana gute, kuko umuntu abereyeho kwihangana. Ijambo ni guhawe. Murakoze cyane. Mm. Baratubwiye ati ugasanga umugore umubajije ati mbega urubatse, Ati no, kandi ati yubatse. kandi je twahebanye kera, burya naje twarahebanye, Mm. ariko hari ijambo ry'Imana mu Banyefeso 5 ritubwira ngo wa mugore we, Mm. ugamburukire umugabo wawe. None nimba waramaze kubaka ukaza muri Arabiya, ivyo kugamburukira umugabo rero urabihevye, haguteye kumwihakana. Mm. Aho ni ku ruhande rw'iwacu abagore. Mm. Abagore rero tuje ino, nibaza ko ikintu ca mbere twogwiza no gusenga. Mm. Abagabo bacu nabo dusize mu Burundi kugira kandi bogwiza, nuko bogwiza ibiyago hagati yabo n'abubakanye. Mm. Erega buriya wabuze ati je nivukira hariya Ingozi, hariya mbega Mu ku Kanyaru. mupaka w'u Rwanda n'Uburundi. Mu Kanyaru, mu Mwonga, mu yandi majambo. Mm. Mm. Rega ibyo kuyagisha umugore si ukuvuga ngo ni kugira nyine ngo umubwire mbeba imitoma, mvuze Mm. imitoma. Mm. Ariko biraryoshe kubyuka ukamubaza waramutse bimeze gute, Mm. nawe nakakugurukira akakubwira. Mm. Erega hagati y'umugabo n'umugore Mm. ikintu kihari mutari hamwe ngo murarane canke ngo muvyukane, ikintu Mm. gihari n'ikiyago. Ego. Rero numva ko abagore cane cane twokwiragiza Imana tukirinda Mm. guhemukira Mm. abatware bacu, Mm. kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abahemuka atanyanduru. Urumva umuntu ahemuka atanyanduru, ugata umugabo wawe vy'ukuri ngo ni kubera wageze muri Arabiya, motife ngo urose abiga kuri kaminuza. Mbega ukiri mu Burundi nta bakaminuza bari bahari? Ko utamuhemukiye ngo ugende kwabo ba kaminuza. Ubu rero ugeze hanze kugira ngo Imana ibafyondeye akantu, ikubwiye ati pfundurura umufuko ndagushirireyo amahera, uciye rero ubona ko abakaminuza ari bo sawa? Oya reka dukwiye gusenga Imana ikatwirukanira. Sinzi umukozi w'Imana yigeze kuvuga ati mwa bakobwa mwe muze murasenga Imana ibirukanira iyo mihimbiri. Motife ngo biga ku makaminuza, motife ngo mbega ngo bwa bundi ngo wasuko kwe, umve mwarabanye ntiyigeze abona kuri mwiza, kubonye ari ugeze hanze aho uronka acavuga ngo amafaranga. amahera rega arica agakiza. Ntuzi ko yaguze umwana w'Imana? Yuda yarahemutse kubera amahera. Mm. Rero abamama ntidukwiye guhemuka, Mm. ariko ntitwibagire ko abagore b'ingari babaho. Ibibirira bavuga si jenda bavuga. Ego. Rero iyo bishitse tugashika ino gaca usanga turi mwabo bagore b'ingari, naho urumva ko bica biba nabi na gose. Mm. Imigani 21 ku murongo w'9 urumva Mm. haratubwira umugore w'ingari ngo wotuma wibana, Mm. ngo canke ukaba mw'ishamba. Hakubana n'iki? N'umugore w'ingari. Rero ico gihe arashobora kuva impande yawe yari umugore w'ingari, ivyo birashoboka. Mhm. None nivyo ndabivuze, ni Bibiliya ibitubwiye ko hariho abagore b'ingari. Urumva iyo ijambo ry'Imana rivuze ikintu ntidushobora kuyihinyuza, burya baba bahari. Mm. Urashobora gusanga ari jewe, urashobora gusanga ari undi mugenzanje, urashobora gusanga nyene, urumva impande zose ku bakenyezi. Mm. Rero ikibwira umugabo ngo muri ico gihe wotuma wibana Mm. canke ukaba mw'ishamba, canke
urumva n'iyo nzu nturekwiye no kuyamwo kubera harimwo uwo mugore. Rero bisaba ko cane cane hambavu y'imitoma, hambavu y'ikiyaga, imitoma nico kiyaga, yego hambavu y'imitoma, hambavu y'ikiyago urashobora kuraba ati vy'ukuri umugore wanje ko yagiye ari ngari canke yagiye ari umugore atunganye. Bibiri tubwira umugore w'ingari ikatubwira n'umugore atunganye, yego kuko tuca tubona ba Vashiti. yego Vashiti ntaco yarabuze, mugabo yaragaye ku mwami wiwe, kandi umwami yari umwami nyene kuko yaganza n'ibihugu. Aramugara akaramubwira ati ego kweri, ibaze umugabo kugutuma ko ati je shaka abaganwa bose bakurabe, nawe ugaca umuduzi ukamuraba ati kweri burya gira wihenze, genda mubwire sinza. Aho mu majambo make yari bamubwiye ati ntitubikwiranye, kumwe batubwira ngo agaca abona ko mudakwiranye, agaca abona ko atagikwiranye n'umugabo wiwe. Mbega wamubwiye ko kubera iki kandi mutari mukwiranye? Ego bashiye imvugo no kuri abagore bari muri Arabiya barakunda kuyikoresha ngo nasanze narihenze vraiment, ngo si size yanje, ngo ntazi gutanga ibitoma bandanye. Rero bisaba ko abagore cane cane turaba uruhande turimo, karaba kuri umugore atunganye. Umugore atunganye ni wa wundi ahemukirwa n'umugabo akagerageza rimwe, kabiri, gatatu. We ni umugore bavuga n'abandi usanga babaye nk'uguhenura yisutamye, agize Imana akaronka ico apfa n'umugabo ubwo nyene avuga ati ndagutomboye. cane gose ati nari Rero akare wari mubi, jewe ubu naramaze kwironkera beza, nanje umusigaye nyagayaga, inzara asigaye ntereka, urumva aha rero ko ngize Imana akaba anyigenza, tukaba dushwaye, umva akamwigenza akamusuzugura kugira ngo bashwane bavane. mbe wari uzi ko umugore aronderwa n'abantu kuko afise uwamugize neza? Ubu urabizi kumbura abandi ntibabimenye. Rero abagore dukwiye kwiraba, kandi n'abagabo bacu barakwiye kwiga abagore babo bakamenya ati vy'ukuri none avuye ino yari uw'ingari canke yari umugore atunganye. Niwabona yari uw'ingari aguhemukiye uzovuge ati mana na kare mu migani havuga uko nta kundi. Ariko niwabona yari umugore atunganye uca ubanza wisuzume, urabe ati none vy'ukuri ubwo umugore wanje sinoba ari je ndamurenganya bigatuma ahinduka? Urumva ubwo n'uburyo bubiri ku bagore, hambavu y'imitombo, hambavu y'ikiyago. Ikiyago nico mitoma. Mbega dukwiye kuraba ati mbega vy'ukuri noba ndi ngari? Bibiliya ivuga ko umugabo yotuma yibana wenyene, canke noba ndi umugore atunganye, noba ndi mu ruhande uruhe? Abagore rero nabasaba ko twosenga cane, tugeze muri ibi bihugu bishobotse tugasenga cane kugira ngo ntiduhendwe n'ibihenda amaso, kuko birya vyose vyera samati. Uwo muntu agukunda kuko hari ico ufise, kubera ko atagukunze ataco ufise, ugaca wanka uwo mwagoranwe uja Imana ibatwirukanira abo bantu mw'izina rya Yesu. Amen, amen. Nukuri birababaje kubona umugabo yoba yarihanganye, ariko umugore agaca amubwira ngo ntitugikwiranye. Mbega wa musi mwakwiranye bigenze gute? Burya munsi niko mwari mukenye, ntimwari bwaronka amafaranga ku busanzwe ngo nicyo gipimo c'urukundo, niyo yerekana umuntu uwo ari. Ugomba gupima umugore ko agukunda uramuha amahera, no gupima umugabo ko agukunda uramuha amahera. Ntitwibagire ko iyo musezerana ngo mu mahigwe no mu marusho, agwaye canke akomeye, ayo marushwa ni yayandi, ni bwa bukene muzogirengarenga zitagira umunyu, ni bwa butunzi muzoronka amahera mukayafashisha abagwaye, nivyo mukwiye gufatana mu nda muri ibi.
rero je nohanura abamama ko tworaba igihande turimo. Jewe sanze ndi mubi ngari nkasenga Imana ikampindura, erega Imana nta na kimwe idashoboye. Ubu usanga nawe ari mu batunganye umugabo nawe agaca avuga ati Imana ure nanjye ngomba ubwenge ko mfise umugore atunganye, menye ukuntu ndamufata kugira ngo ejo sinzomurenganya. Yego. Jewe rero nuko ndavyumva, nuko ndavyumva cane, kandi abamama turakwiye kwikebuka cane cane tugasenga Imana. Umumama bibaho kugira umuntu umugabo wiwe ngo mukwiranye ata makosa wamufatiyemwo, motife ngo warose abiga kuri kaminuza canke bayahejeje canke bafise n'ubundi buzi buhenze, je numva ivyo bintu bidafatiswa. Basha ntibizifata kweri, basha ntibizifata kuko n'ingo zikeya zirama wanashaka uzosanga babazana bakabarongora birangira barongoranye ya mafaranga utayamuhaye mukavana. Muri iyi minsi hari ikiganiro natanze ariko sinzi ukuri kwavyo ko kumbure we yari yaravanye n'umugabo nawe muri ubwo buryo, ariko ntabyo nzi. Mugabo gusa hariho umugore aho ari muri Arabia Saudite twakoranye iganiro muri iyi minsi, nagishize kisheni Urugendo News, ntikiri ngaha kwa Daniel Mugisha, ariko yariko aravuga ibijanye n'umupasiteri umufeke pastor kwanza, nivuga ngo umupasiteri atari we, uwubesha ko ari pasiteri atari we. Ubwo ngo aramukunda ava muri Arabia araza bagira ubugeni ukwezi kumwe divorce. Bagira divorce baca bavana, bariko barandagazanya mu mabarabara. Kubera iki? Bamenyemo uburyo nyene ko ndavuga. Waruvuze? Erega hariho ibintu Satani yateje mu mitima y'abantu. Kirya kintu wavuze ngo wambara inimero 10 wahora wambara 6 ngo bigaca kigenda kirakuroga. Yego kidenda bro. Burya abamama ikintu ca mbere twomenya, nimba utatewe igikomere n'umugabo wawe, si vyiza gusambura ngo wirukiye uwundi muntu, naho yoba ari umupasiteri, naho yoba ari reba bita revera, naho yoba ari iki, kuko urya mugabo ugiye none aja arushiki urya wa mbere. Urya wa mbere ko yagukunze muri mu bukene, ndetse ngira n'ikambambiri wambara yazikopesha kugira wambare. Vugana ka gahuzu ko munsi. Arongeye tuje naho rambura umugabo wanje atashe akaza yagafumbashe agaca kampa wambara munsi. Akaza tuzanye. None wumva uwo wundi muntu yoza amuruta n'ukuri. Kiretse umugabo yifashe nabi akakubwira nyene ko atacumaze, ubwo naho nico gihe umugore ararekuriwe kwihangana akigumira mu rugo akazigama itunga ry'umuryango. Hako ugenda kuwirirwa aragukomeretsa ibisebe, burya umutima w'umuntu n'ikintu kigoye. Jewe sinzi umumama ryari yambwiye yakundanye n'umupapa yakundanye n'umusore, barabana imyaka 4 ari no nyamumama. Haragera igihe arataha asanga umugabo nawe yaragiye mu mahanga. Umugabo amaze kuja mu mahanga ngo yaciye yigumira nimba ari Zambia. Aramubwira ati burya jewe kuza hiyo kiretse wowe urose itike kugira usangine, gusubira mu Burundi ntikirimwo, uraraba aba bana ntaco. Burya wa muhungu bakundana na wa mugore yaciye amutwara. Urumva si ukumutwara kuko abamucuriye mu nzu yiwe, none wovuga ko agutwaye kandi yatabujanye iwe. Yaciye amucura.
haheze iminsi wa mugore ashagaruka ino, burya agarutse ino yaciye amurya amafaranga ashika miliyoni 10. Wa muhungu aca arigira n'isaha ntazi ngahagaze aha. None mwumva ibi bisebe tuza turaja gukwega abadame dufata motife ngo baradukunda ngo mwe barara bataryamye bareka kuryama kubera iki? Reka sha reka ngo yaragupfiriye yabaye Yesu. Yesu wari wadupfiriye wenyene agupfira nkande nareke kugupfira. Umuntu atagupfiriye mu bukene agupfira mu mahirwe. Ico nico kibazo nyene. Imana iduhumura amaso rero abakenyezi. Agakecuru gahishije ntikabura abuzukuru. Ubu n'umugani baca. Agakecuru gahishije ntikabura abuzukuru. So rero ndibaza yuko mwavyumvise ku bagore mukunze gutwarwa n'ibishobisho kwibagira inshingano zanyu mugaca muhemuka murumva ko mwene wanyu ngaho yababwiye uko mwokwitwara naje nabakebuye iyo bitanse gose ku bagabo bari gito umugore yo kwihangana kuko burya umuntu mwasangiye ubusa canke mwancanye ince canke no kuri sinavuze abagabo bari gito babandi baca batangira kugira ivyo narabivuze ko sinobigarukako barya vraiment ntibindaba ariko niko ndivugira abagore bobo baprovoka urwanko kugira ngo bavane n'abagabo kuko bariho ibyo bintu ni bibi cane kuko niyo ubikoze ni gake weregwa kuko burya ugiye ku mugabo wa kabiri yagiye usanga unamusumbya n'imyaka ugasanga atangiye kubona ko badakwiranye nawe agatangira kwigira mu buraya mu tugore duto ariko wa wundi mwabanye bwa mbere avuga ati avuye muri Arabiya yabaye 10 sha niyoba kenshi yaragusuzugura canke atagufata neza agufata nk'agaciro kuko mu by'ukuri uba warabaye neza kutwara umuzi bwa mbere ibaze rubana n'umugabo agukunda akakundira uko umeze urumva yuko bitandukanye no kubana n'uwa wundi avuga ati na profite ikintu runaka akandi kuza murakibuka mwebwe mu nkurikira kuza turabakebura kuko ubana n'umugabo wawe waramaze kumera neza kuko wari umeze byumvikana ko gukunda gusumba bagukunda kera canke niwe yarakwanga atakwanga mugo mutahuza neza canke atakwiyumvamo neza urumva ko nabagiye ahantu ukikora Imana ikagukorera kugira undi muntu ikakuremamwo umubiri mwiza usumba wari ufise urumva ko umugabo nawe mucamana yishimye akwishimiye anezerewe rero byiza uwo munezero ugumiriza uwo mugabo nyene nawe akaguma ko usa neza umeze neza kuko n'Imana yabikoze kugira ngo nawe ubere umunezero umugabo wawe ndagushimiye rero Riziki ku mwanya mwaduhaye nshimiye n'abakurikiye kino kiganiro nkuko navyemeye mu kiganiro bikurikira naho tuzoraba ibindi bikurikira nabivuze mu kiganiro mwakoze Riziki n'akajambo kanyuma mu gusezera umunota umwe wonyene. Akajambo nosezerera ko nuko nosaba abapapa twasize mu gihugu cane cane tubaterereza isengesho kuko umugore ngo ni imbombovu niko ijambo ry'Imana ritubwira kandi birazi ko turi imbombovu kuko akagufa kamwe ntikangana n'amagufa 1000. Rero vyiza barakwiye kuza bafata umwanya n'ubutazi gusenga akavyiga akavuga ati je ngo mbasengera umugore Mana uramurinda ibi bintu Mana uranyirukanira iyi mihimbiri ziraza gukonona ikimazi rega ngo Aburahamu yarasinziriye ibisiga vy'amigwe bica vyonona ikimazi biragihumanya ariko rero n'abagabo bacu batuye hasi mu buryo bw'amasengesho mu buryo bwo kuba hafi mu kuyaga mu buryo nyene bwo kuvugana bizotuma abantu bataronka aho bamenera kandi natwe abagore dukwiye kugura uburyo tubugwiza tukarondera cane cane ikintu cose cotubera inkinzo kuri twebwe cane cane tugasaba Imana ikaduha ubwenge mu bantu batuyagisha ikaduha n'amajambo tubishura kugira ngo nitwisamburireko nk'imene ko havuga ngo uwasambura urwiwe bamutiza umuhoro kandi guheza guhemuka ibigori bikera urya wundi mugabo ugiyeko
abana bawe bazopfa nabi kandi wari wararondeye. Rero urumva ntabwo ari ikintu kiryoshe, ariko ni umubabaro ku muntu bizobako canke biba vyarabayeko, ariko twizere ko Imana nyina amahoro izodufasha ikatuzigamira ingo. Mwarahezagiwe. murakoze namwe mwarahezagiwe, n'abadukurikiye ngaha nabo nyine barahezagiwe, mwakoze. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira. Bye bye.